uretse ko abakobwa banka no kwiga kucinga imana ngo izo umugabo akora muri banki none n'umubayeri do fond kandi yaciye abivuga neza avuga ngo umufiyanse wawe nta mahera afise bakubajije mama Raoul ngo none ufise angahe uzi ko ushobora gusanga urugo uzogira ari uzoba umuntu winjiza amahera menshi ufite umukobwa usanga ngo mana ndagusavye umugabo mwiza yirabura neza w'inzobe nziza afise zero faute akubaha avuga mu ndimi afise amahera wa wundi nyine amyutse ko no mwijwe twoga amota ndaramugikiriza ciwe afise amapoil ngaha tukimvira umuntu agoye typhoid na malaria ivyo nukuriyumvira nibiki wewe abakobwa benshi ni mask baduhendesha ngaha nimba ushaka uzo mugore w'umupasiteri nubwo ari ikintu kigoye iga gutitiriza no gusenga imana kujya ikingorongoro gifise pile face imana irafise ni igikundiro nuwigikundiro cinshi mugabo uhindukije ni igitinyiro niyo mpamvu izi ndirimbo z'amarapu zivuga ngo kama tunaimba sisi hatulewi Mungu baba ni mujomba imana ni mujomba wawe gute ntitwase kuja gushira kuri statue mugabo uja kuri statue kuri wambaye impuzu nshasha ariyo warubwo ndose impuzu nshasha nshira kuri statue nzakubitsa ibanga ryanje mwami wowe ntiwonyumvira ubusa reka kudukorompa washatse kutwereka impuzu nshasha reka gushira verse kuri statue kandi heyo muhungu akijijwe ko arakoresha mu ishengero bibayabaye wari umenga biroroshe gukituye mugabo mu diaspora ntugasanga urashitse muhira ukabaza abakozi uzi ko harenga isombe mwazitetse turi kwa kangaye n'umusimati nk'umwaraye mutetse isombe uzi ko sasta zihari mvuye kwigisha ndiko mvugira imana wabaza umukozi ko atasombe mbona twaziriye murakarya umuriro ko gashobora kubahuka akabwira umubone cyo umukozi ngo mesera ugatangana na suti yawe wowe ibintu biratonze neza wewe kutayimeshe kutakuyisahani nese wowe uhejeje kujya none kutamugaye ntuwo kuri yo sahani nawe Ma mission sur terre, introduction. Une mission c'est quoi? Mwanze mureke kwandika. Mwanze mureke kwandika ndaza kubabwira aho twandikira. Ndavuga mu gifaransa ariko cyansobanura mu kirundi. Une mission c'est quoi? Une mission c'est une charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose, de faire quelque chose. Une mission c'est une charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche bien définie. On peut dire recevoir une mission délicate. Comme la définition, une mission, c'est une fonction temporaire et bien déterminée. Une mission, c'est une fonction temporaire et bien déterminée. Mu kirundi haravuga gutya ngo kuronka mission guhabwa igikorwa runaka nukuvuga iki ngo une mission ngo ni gikorwa uzeza umuntu genda ugikore uzogikora mu kiringo kingana gutya uzogikorera hamutasha uzonka rapport kandi ngo c'est une fonction temporaire et bien définie nibitwumva ko ba mama Eveline batashe abera ntibapfa barasinzira bagataha ibi bintu twobimenyaga mama Raoul ko tuzotaha okay ni nkuko basi tuza gutaha tuvuye muri gerizo abasengera muri gerizo bazoguma baza nani twataha mwese mucamurira ngo turapfuye muzomuza ati bavera nabo bazananye n'abandi baratashe ntibazogaruka dimanche muri gerizo ntituzobabona ntimuzorira ngo twarapfuye muzovuga basuye mu mihana yabo no mu ma église yabo aho imana yabashinze. C'est vrai turira kwera gutandukana tudasera kubona abakunzi bacu ariko baba batashe hajya ni mission ibiheze. Donc une mission akakani il faut kukandika. Une mission c'est une fonction temporaire et bien définie. Temporaire bisigura ngo bifise kiringo bitangurirako n'igihe gitegezwa guhererako. Hama bien défini. Aho bien défini ni confère abanyefeso igice cya kabiri umurongo w'icumi Ephesiens 2:10 havuga ngo hari ibikorwa byinshi Imana yateguye kuva kera ngo tubigenderemwo kandi ivyo bikorwa vyose hari ibikorwa byinshi Imana yateguye byinshi ngo tubigenderemwo mugana ushobora kubikora byose ngo niyo mpamvu bamwe yabahaye kuba intumwa abandi abigisha abandi ukunuku. La liste est exhaustive. Niyo mpamvu hari abasenzi hari abataza kuri podium ngo bababone ariko nabo bajejwe iki kandi usanga bakora ibintu bikomeye bajya abantu bakubura bakoropa bararuha mugane ni mission
abaraba abagwayi n'abandi babona ngo ntibaraba abagwaye ntibakoropa ntibaririmba si abasenzi mbwa agasanga yamafise iminsi ibiri kwisonzesha y'urushengero akamaza kurira ku rushengero vendredi ata n'umwe abizi mbwa ukazaza ukamubwira ngo noneho uri umukristo w'imibanga ukumenga nta bikorwa urimwo kandi akazokwihorera kandi bajya bo mwibanga rero usanga barina bien gusumba. C'est une mission bien définie. Turatse kuhabona muri Kiswije hari abakobwa kenshi muraruha ugasanga ego uri muri chorale ucije no mu bagwayi ucije no mu kwigisha abajene ukaja mu bintu byose un peu partout uratabuka. Natangiye kwigisha abakobwa mfite 17 ans bisigura ngo namenya ngo mu vyo nkora harimo kugira amatemonyage ku bakobwa harimo kurimba muri Minevam basket na hevye no kuja kwishuri twarakunda kwiga na lemidi ntitwataha twaca dushigara gusenga twese na Eric dutabara ama jeune prière mardi jeudi vendredi amaveye kubyone kuvuga ngo aba bantu none bakora ibiki twaba tuzi ngo ni ubwami bw'Imana n'amashuri. Une mission bien définie. Une mission, c'est une fonction temporaire et bien définie. Igituma abakobwa muri mwebwe bamwe usanga no mwishure vyaha ushaka gukora ibintu byose uratwara abakobwa banka no kwiga kucinga Imana ngo uzo mu mugabo akora muri banki none n'umubayeur de fond kandi yaciye bivuga neza avuga ngo umufiyanse wawe nta mahera afise bakubajije mama Raoul ngo none ufisanga uzi ko ushobora gusanga urugo uzogira ari uzoba umuntu winjiza amahera menshi ugasanga umugabo wazo bakorera 800,000 ugasanga uzo guhembwa 600,000 et plutôt 6 millions 600 millions kweri two gutora ugasanga nukuri ndiko ndababwiza ukuri ifoko nikibigavuze ngo the renewal of the mind. Ufite umukobwa usanga ngo Mana ndagusavye umugabo mwiza yirabura neza w'inzobe nziza afise 0 faute akubaha avuga mu ndimi afise amahera wa undi nyine anyutse ko no mwijo twoga amota ndaramugikiriza ciwe afise amapoil ngaha tukimvira umuntu agoye typhoid na malaria ivyo nukurimvira nibiki wewe kandi ugasanga wowe uvyiyumvira ugasanga wowe woga rimwe mu gatondo mwijoro ntiwoga ibintu by'isuku ndabikarira acaye menya ba Valentine niyo mukobwa wanje arabizi ukora umukobwa yoga rimwe ku munsi none ivyo bigenda gute mugabo kuri makeup twese kuri makeup mugabo ni woga abakobwa benshi ni mask baduhendesha ngaha Mana ndashaka umugabo asenga arondera Imana yisonzesha nawe with hari kwisonzesha kuri modere hari umuntu wabajije ati kuko urajya umukati none kandi wari wisonzesheje ngo none gasha ngo ubone umukati usize nisonzesheje ico gusiga kandi nivyo hari igihe imbere y'Imana biba ari ivyo aba ari umwana yakuze amenyereye ko ni pain au chocolat ni tortillon aremeye kunywa icyayi kitagira amata kandi imbere y'Imana nivyo uwo ntemeye nugiye basenza ko ajya brochette ngo kubereka ngo none ubona iriya compagnie ngo yari brochette simple risonzesheje nimba ushaka uzo mugore mu pasteur nubwo ari ikintu kigoye iga gutitiriza no gusenga. Muri mwebwe ngamba bamwe n'abaganga abandi bo mu mabanki abandi muri abaririmbyi abandi bafite ama maison nyine ya beauté abandi nka jewe nabikuye ugiye yavuze Restore Hope mama Joel na Jenny yatanguye kunyigisha a 14 ariko we nitwe bwahure kumbire akora twigisha turi benshi aravuga ati muri mwebwe hari bazova mwazo kwigisha abakobwa n'abahungu n'amakouple ari fiancé nibiki Imana icingirira ubuntu nk'uko ko muri Timothée ngo ndagushima Mana kwabonye ko ndo kwizegwa ungabira umurimo wawe niyo mpamvu uyu murimo ndawukunda na Chelsea sinamugoye ambwiye mfa kuraba gusa ko ntoba ndi ku kazi ruguru ngamba numva ngo nibi nyene nahaho kuba naho nitwatatwojya ama 18h muyirukaza umva haraje umuntu ngo araje abajene babiri canke couple ngo bumvirize banumva ko ndi mu murimo wanje namwe ni muraba umurimo nimba ari kuririmba nimba ari biki nimba ari kuraba abagwaye nimba ndababwire dukore dufise mission iri bien définie kandi umunsi umwe tuzotaha ikintu cyo kiratwicaga mama Raoul donc hari ukuntu umuntu ishiramo ngo sinumfa ntarongowe ntavyaye kitwe ladi none ko je papa yafuye mse 5 ans mama fafise 11 ans et quelques bongira nkuze 12 ans ntanguye 7e hakurangira nkuze 39 bisana bakuze rero Imana igomvye ko ndama gushaka kwino nanta yobima kandi ishatse ko nca ntahijo le 2 yuvuga ati mission yari herenga niyorega niyo renouvellement de l'intelligence mama Raoul nk'ubuzu yishiramo hari bavuga ngo ni mukore nk'abazopfejo wakura bavuga ngo copinage ngo barakora nako baragira iki nace mbona undi muntu akarira gusomana naje nuva mama Raoul ngo barasomana je ko ryo manakunda kumbwira n'abandi ibintu byo gusomana nabikarira ati cyane nukuri mama Raoul ubu no mu mafiançailles bakijijwe nukuri barasomana turabesha nukuri dufatira umukobwa wo muririmbyi uragiye muhungu murasengana niki
murasomanye urumva abajene barabambwira ngo vera ngo niguma amaze ngo nikaye ko gusobana ngo tic tac ko kunyarutsa ngo tic tac nakaye ngo ko kunyarutsa nta kintu kinyaruka kibaho murabifatira ubwanya ngene ko barandaba ngo uyu muntu ntazogaruke muri gerizo nzogaruka nk'ivyo bintu ndavyuse kubera wewe none ucuja kuririmbaga wa mwisomana hamuhagije ukacufata mikro ndakwiyeguriye mazungu ukabona mwijuru reka ngira hagene Yesu agira ngo bakavuga tujya muri vyakwaragira to nibiki kivuga ngo uri ngo ivyo bikora nkihorera kandi Imana ntihaniraho ngo nimureke ugwafu n'ururo bikurane hari na onction ikiva kuri gara baririmbyi barimba hajya juste kwera amajwi meza n'ubundi adafise ijwi ryiza gose mugabo ahagaze gusa karirimba mukiza nsesa ngumenye nijwi risanzwe mugakora yuzuye Imana n'imbaraga abantu bakabohoka bakumva kwega ariko nawe I give myself away na tenor alto ukuzana abantu baravyeretswa tugeraye muri ibi Imana dukorera iratinyitse je kintu kingera kinjana n'ibintu bibiri ico bita the love of God and the fear of God Imana kujya ikingorongoro gifise pile face Imana irafise ni igikundiro nuwigikundiro cinshi mugabo uhindukije ni igitinyiro niyo mpamvu izi ndirimbo z'amarapu zivuga ngo kama tunayimba sisi hatulewi Mungu baba ni muyo mujomba Imana ni mujomba wawe gute ibi ni ibintu vya kisasa nyene ananipenda leo kuliko jana par contre si urukundo rw'Imana ruri constant mugabo uririmbye ngo n'umusa nkunda gusumba uko yasumbeje vyanditse muri Bibiliya ko ari kubera ignorance kuliko jana kuliko jana wabibonye ko Imana igukunda n'umusi cyane 90% gusumba hier ni ignorance kwa tajambo none woronka ijambo gumu turi kuri uri ku ma statue no kuma ntitwase kuja gushira kuri statue mugabo uja kuri statue ko wambaye impuzu nshasha ariyo wari ndosi impuzu nshasha nshira kuri statue nzakubitsa ibanga ryanje mwami wowe ntiwonyumvira ubusa reka kudukorompa washatse kutwereka impuzu nshasha reka gushira verse kuri statue sindi ko ndavanga ibintu ndikumaze kwitahura uriwe mushira kuri statue uvuge ngo iyi mpuzu mwayibonye gute iyi collier bibivyo ureke kuduhenda ngo umuntu wese abwizanye ukuri na mugenzi we vuga ngo iyi makeup mwe muramubigira neza na bara blonde kuvuga ngo iyi makeup iyi manicure hage mu mwitwe bijya ni bon bugabo ntushireko inzara zawe n'intoki ngucu dushira ko ngo ushushanijwe mu biganza vyanje wakora twereka intoki ni kwera utaritahura utakaza mission rero wamaze gutahura uriwe ko amaze gutahura uriwe uri kukora iki quelle est ta mission sur terre kugira umuntu atahura wariwe yamaze kubitahura iteme muce muvyandika ivuga ngo qui suis-je na quelle est ma mission sur terre iri muri verset imwe birafatanye yari 1 Pierre Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo w'9 havuga gute ngo ariko mweho umviritse tuko tuvuga qui suis-je hamwe na quelle est ma mission 1 Pierre Petero wa mbere kabiri 9 ngo ariko mweho ariko weho umve uri hanga gera uri umwubahwa uri peuple uri umuherezi uri umuki umva Imana ikwira kubwira icuri basi yagufashije kukubwira icuri hama ico Imana yakubwiye kuri ikivuga ngo kugira ukwiza ishimwe giya guhamagaye niumva ko ari iyo au fait iyo ni résumé qui suis-je ndinde 1 Pierre 2:9 ihanga peuple élu race nation sainte umuherezi Imana irakubwiye icuri hama kuri iyo verset 9 nyene b kugira mission ukwiza ishimwe giya guhamagaye shenguruke turashikanye dushimye uvuga ati kandi birakwiye kwe tuje muri ya makesi ariko reka tubidevelope le mot mission selon la Bible tujejwe ico warungizwe gukora mwisi ntushobora kukimenya cenga ugikore de façon ugikore mu buryo bwiza bushemeye buhimbaye utazi uwuriwe qui suis-je bakitubwiye okay umaze kwitahura uretse ko tuguma twiga gushika umwami wacu aje ngo tuguma duhingurwa gushika shitse
ko twabonye qui suis-je sur terre, qui suis-je hama ma mission sur terre ni introduction ndasoma mubanze mwumvirize ndavuga introduction hama cha tuja muri développement. Ma mission sur terre, introduction. Une mission c'est quoi? Mwanze mureke kwandika. Mwanze mureke kwandika ndaza kubabwira aho twandikira. Ndavuga mu gifaransa ariko cansobanura mu kirundi. Une mission c'est quoi? Une mission c'est une charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose, de faire quelque chose. Une mission c'est une charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche bien définie. On peut dire recevoir une mission délicate. Comme la définition, une mission, c'est une fonction temporaire et bien déterminée. Une mission, c'est une fonction temporaire et bien déterminée. Mu kirundi haravuga gutya ngo kuronka mission guhabwa igikorwa runaka nukuvuga iki ngo une mission ngo ni igikorwa uzeza umuntu genda ugikore uzogikora mu kiringo kingana gutya uzogikorera aha hamutasha uzonka rapport kandi ngo c'est une fonction temporaire et bien définie. Nibitwumva ko ba mama Evelyn batashe abera ntibapfa barasinzira bagataha. Ibi bintu twobimenyaga mama Raoul ko tuzotaha. Okay, ni nkuko basi tuza gutaha tuvuye muri gerizo. Abasengera muri gerizo bazoguma baza. Nani twataha mwese mucamurira ngo turapfuye. Muzomuza ati bavera nabo bazananye n'abandi baratashe. Ntibazogaruka dimanche muri gerizo ntituzobabona. Ntimuzorira ngo twarapfuye muzovuga basuye mu mihana yabo no mu ma église yabo aho Imana yabashinze. C'est vrai turira kwera gutandukana tudasera kubona abakunzi bacu ariko baba batashe hajya ni mission ibiheze. Donc une mission akakani il faut kukandika. Une mission c'est une fonction temporaire et bien définie. Temporaire bisigura ngo bifise ikiringo bitangurirako n'igihe gitegezwa guhererako. Hama bien défini. Aho bien défini ni confère abanyefeso igice cya kabiri umurongo w'icumi Ephesiens 2:10 havuga ngo hari ibikorwa byinshi Imana yateguye kuva kera ngo tubigenderemwo kandi ivyo bikorwa vyose hari ibikorwa byinshi Imana yateguye byinshi ngo tubigenderemwo mugana ushobora kubikora byose ngo niyo mpamvu bamwe yabahaye kuba intumwa abandi abigisha abandi ukunuku. La liste est exhaustive. Niyo mpamvu hari abasenzi yakivuze Madame Lolita hari abataza kuri podium ngo bababone ariko nabo bajejwe iki kandi usanga bakora ibintu bikomeye bajya abantu bakubura bakoropa bararuha mugane ni mission abaraba bagwaye n'abandi ubona ngo ntibaraba bagwaye ntibakoropa ntibaririmba sabasenzi mugagasanga yamafise imisi bire kwisonzesha y'urushengero kamaza kurira ku rushengero vendredi atanu mwabize mugakozaza ukamugira ngo none uri umukristo w'imibanga ukuminga nta bikogurimwo kandi akazokwihorera kandi bajye mu ibanga rero usanga bari na bien gusumba. C'est une mission bien définie. Turatse kuhabona muri Kiswije hari abakobwa kenshi muraruha ugasanga ego uri muri chorale ucije no mu bagwaye ucije no mu kwigisha abajene ukaja mu bintu byose un peu partout uratabuka. Niyo mpamvu benshi baca baneglige yavuze ko ari amanota menshi ndibuka niyo mwatikanye igitabo baradiste bagira ama distinction de même nanje uko nyene mu magroupe biblique twategezwa gukora ukamenya ngo Vera ajejwe iki. Vera aririmba muri Mineva muri ville Vera aririmba natamye kwigisha abakobwa mfite 17 ans bisigura ngo namenya ngo mu byo nkora harimo kugira amatemonyage ku bakobwa harimo kurimba muri Mineva basket na hevye no kuja ku ishuri twarakunda kwiga na lemidi ntitwataha twaca dushigara gusenga twese na Eric dutabara ama jeune prière mardi jeudi vendredi ama veille twabana hafi y'ukumutanga sud kubyo ne kuvuga ngo aba bantu none bakora ibiki twaba tuzi ngo ni ubwami bw'Imana n'amashuri. Une mission bien définie. Une mission c'est une fonction temporaire et bien définie. Igituma abakobwa muri mwebwe bamwe usanga no mwishure vyanka ushakora ibintu byose uratwara abakobwa banka no kwiga kucinga Imana ngo uzo mu mugabo akora muri banki none n'umubayeur de fond
kandi yaciye abivuga neza avuga ngo umufiyanse wawe nta mahera afise bakubajije mama Raoul ngo none ufise angahe uzi ko ushobora gusanga urugo uzogira ari uzoba umuntu winjiza amahera menshi ugasanga umugabo wazoba akorera 800,000 ugasanga uzo guhembwa 600,000 et plutôt 6 millions 600 millions kweli two gutora ugasanga la reine ni sawa bakanabonye nabandi baje nukuri ndiko ndababwiza ukuri ifoko nikibigavuze ngo the renewal of the mind ufite umukobwa usanga ngo mana ndagusavye umugabo mwiza yirabura neza w'inzobe nziza afise 0 faute akubaha avuga mu ndimi afise amahera wa undi nyine anyutse ko no mwijoro twoga amota ndaramugikiriza ciwe afise amapoil ngaha tukimvira umuntu agoye typhoid na malaria ivyo nukuriyumvira nibiki wewe kandi ugasanga wowe uvyiyumvira tubivuge byose ngaha nukuri na bishop kunyeme ugasanga wimvira ngo umugabo ari propre niki mbwo ugasanga wowe woga rimwe mu gatondo mwijoro ntiwoga ibintu by'isuku ndabikarira acaye menya ba Valentine niyo mukobwa wanje arabizi ukora umukobwa yoga rimwe ku munsi none ivyo bigenda gute mugabo kuri make up twese kuri make up mugabo niwoga niyo tugiye muri retraite ruguru tuvuze ngo tumese amasuvetma ntuyimesa ngo nzoyimese ribujumbura ngo ruguru harakanye nturi suku abakobwa benshi ni mask baduhendesha ngaha ngageze kumesa ngasutiye irera ngahisa na blankase mugabo ushaka umugabo w'isuku yubatse inzu aba mu nzu y'isuku nawe nturi suku yavuze ngo nimba ushaka ukunda ushaka umugabo w'umuvuga butumwa imenyereza ivy'ubuvuga butumwa mana ndashaka umugabo asenga arondera imana yisonzesha nawe hari kwisonzesha kuri modere hari umuntu wabajije ati kuko urajya umukati none kandi wari wisonzesheje ngo none gasha ngo ubone umukati usize nisonzesheje ico gusiga kandi nivyo hari igihe imbere y'Imana biba ari ivyo abari umwana yakuze amenyereye ko ni pain au chocolat ni tortillon aremeye kunywa icyayi kitagira amata kandi imbere y'Imana nivyo uwo ntemeye nugiye basinza ko ajya brochette ngo kubera iki ngo none ubona iriya compagnie ngo iriya brochette simple risonzesheje nimba ushaka uzo mugore mu pasteur nubwo ari ikintu kigoye iga gutitiriza no gusenga muri mwebwe ngamba bamwe n'abaganga abandi bo mu mabanki abandi muri abaririmbyi abandi bafite ama maison nyine ya beauté abandi nka jewe nabikuye ugiye yavuze Restore Hope mama Joel na Jenny yatanguye kunyigisha a 14 ariko we nitwe bwahure kumbure akora twigisha turi benshi aravuga ati muri mwebwe hari bazova mwazo kwigisha abakobwa n'abahungu n'amakouple ari fiancé nibiki Imana icingirira ubuntu nk'uko ko muri Timothée ngo ndagushima Mana ko habonye ko ndiwo kwizegwa ungabira umurimo wawe niyo mpamvu uyu murimo ndawukunda na Chesi sinamugoye yambwiye mfa kuraba gusa ko ntoba ndi ku kazi ruguru ngamba numva ngo nibi nyene nahaho kuba naho nitwatatwoje ama 18h muyiruka zomva haraje umuntu ngo araje abajene babiri canke couple ngo bumvirize mfuma mvyuka niyo pinjama banumva ko ndi mu murimo wanje namwe ni muraba umurimo nimba ari kuririmba nimba ari biki nimba ari kuraba abagwaye nimba ndababwire dukore dufise mission iri bien définie kandi umunsi umwe tuzotaha ikintu cyo kiratwicaga mama Raoul donc hari ukuntu umuntu ishiramo ngo sinumfa ntarongowe ntavyaye qui te l'a dit none ko je papa yafuye mse 5 ans mama fafise 11 ans et quelques bangira nkuze 12 ans ntanguye 7e hakurangira nkuze 39 sana bakuze Imana igomvye ko ndama gushaka kwino nanta yobima kandi ishatse ko nca ntahijo le 2 cyuvuga ati mission yari herenga niyo rega niyo renouvellement de l'intelligence mama Raoul nkubuzu yishiramo hari bavuga ngo ni mukore nk'abazopfejo wakura avuga ngo copinage ngo barakorana ko baragira iki na cembo nundi muntu akarira gusomana naje nuva mama Raoul ngo barasomana je ko ryo mwana akunda kumbwira n'abandi ngo ivyo gusomana nabikarira ati cyane derisa kucira bahari bahora bagusoma ni wishure yanje yumva nukuri mama Raoul ubu no mu mafiançailles bakijijwe nukuri baragira matière langue barasomana turabesha babikubwira gute bakubwira ati ntanda natwaye naciye nsaba uruhusha mama pasteur ngaha ni noza kumva mvuza akakana ntugire ko ndaguciriyemwo nubwo nanje nenda murongo mu groupe biblique hari ariko quand même ndamubaha nasumba mu myaka kandi mama pasteur urumva nanje ngo ndi apôtre des jeunes mbwa ayo mavuta sizombye ngo ayo mavuta bayagusigiye ryari ayo mavuta bayasize muri Jeremie 1:5 ngo nkiri rusoro mu ariko bakubaza ngo baragusenge ngo none wowe wasengewe ryari nasengewe nabaye ordonné nkiri urusoro mu nda kwa mama nako kimwe murindira amavuta yo ngaha je ni ibi by'abajene n'ikizuru nakora ari yabubatse abo muri Minevama nivyo
donc ibyo byo gusomana uriya yaciye abivuga ndavuga ndabonye undi abikarira turaza kubigaruka ko vraiment gusomana ndazi ko manacambwira ati nayo ndabizima ko tutaza kuvuga utavuze gusomana n'uyu yabivuze je nari muri vya mission nukuri uri umukobwa wa muhungu ntutwenge buryo usanga nawe uhora umusoma Imana irakubona hewe ndabibona kandi mbona kumenga usa na Timotheo wo muri Bibiliya ngo wamubonye hega ve nukuri dufatira umukobwa wo muririmbyi uragiye muhungu murasengana niki murasomanye umva abajene barabambwira ngo vera ngo niguma amaze ngo nikaye ko gusomana ngo TikTok ko kunyarutsa ngo TikTok nakaye ngo ko kunyarutsa nta kintu kinyaruka kibaho munabifatira ubwanya igene ko barandaba ngo uyu muntu ntazogaruke muri gerizo nzogaruka nzogaruka bishop we tubana hafi gutya havadani wase nzodufumuza nzofuma ntangi ifoto itari yo mugabo uze nk'ivyo bintu ndavyuse kubera wewe none ucuja kuririmba gasha Delisia ndakwitize nka we dusenga basi muri eglise wa mwisomana imikunjo yo mwita imikunjo baciye baza ngo ngo mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu hamuhejeje ukacufata mikro ndakwiyeguriye mazungu ukabona mwijuru reka ngira hagene Yesu agira ngo bakavuga tujya muri vyakoragira do nibiki kivuga ngo uri ngo ivira bikora nkihorera kandi Imana ntihaniraho ngo nimure kugwafunururo bikurane hari na onction ikiva kuri gara baririmvye barimba hajya juste kwera amajwi meza n'ubundi adafise ijwi giza gose mugabo ahagaze gusa karirimba mukizanse sangumenye nijwi risanzwe mugakora yuzuye Imana n'imbaraga abantu bakabohoka bakumva kwega ariko nawe I give myself away na tenor alto ukuzana abantu baravyeretswa tugeraye muri ibi Imana dukorera iratinyitse je kinubu kingera kinjana n'ibintu bibiri ico bita the love of God and the fear of God Imana kujya ikingorongoro gifise pile face Imana irafise ni igikundiro nuwigikundiro cinshi mugabo uhindukije ni igitinyiro niyo mpamvu izi ndirimbo z'amarapu zivuga ngo kama tunaimba sisi hatulewi Mungu baba ni muyo mujomba Imana ni mujomba wawe gute ibi ni ibintu vya kisasa nyene ananipenda leo kuliko jana par contre si urukundo rw'Imana ruri constant mugabo uririmbye ngo n'umusa nkunda gusumba uko yasumbeje vyanditse muri Bibiliya ko ari kubera ignorance kuliko jana kuliko jana wabibonye ko Imana igukunda n'umusi cyane 90% gusumba hier ni ignorance kwa tajambo none woronka ijambo gumu guturi kuri uri ku ma statue no kuma ntitwase kuja gushira kuri statue mugabo uja kuri statue ko wambaye impuzu nshasha ariyo warubwo ndosi impuzu nshasha nshira kuri statue nzakubitsa ibanga ryanje mwami wowe ntiwonyumvira ubusa reka kudukorompa washatse kutwereka impuzu nshasha reka gushira verse kuri statue sindi ko ndavanga ibintu ndikumaze kwitahura uriwe fushira kuri statue uvuge ngo iyi mpuzu mwayibonye gute ikoliye bibivyo ureke kuduhenda ngo umuntu wese abwizanye ukuri na mugenzi we vuga ngo iyi makeup mwe muramubigira neza na bara blonde kuvuga ngo iyi makeup iyi manicure hage mu mwitwe bijya ni bon bugabo ntushire ko inzara zawe n'intoki ngucu dushira ko ngo ushushanijwe mu biganza vyanje wakora twereka intoki ni kwera utaritahura utakaza mission namusavye uruhushari yavuze ku kintu ca virginité kugira cha tubandanya tworohewe yambwiye ati ni bon neci ndagira rurita abakobwa bakiri vierge ni baki kandi Bibiliya nta na hamwe ivuga ngo heureuses sont les filles qui sont vierges car elles verront le royaume de Dieu pas du tout kuko ari abari vierge batarakora imabanga yabubatse ariko amabere y'amahejuru bama bonsa abahungu bama bagira iki bama bambaye impuzu zerekana imirongo ijibugarama abo ni babi gusumba umukobwa virginité regara abantu batakaje virginité kora nibari bwamenye Imana bari bakiri muri ignorance kandi abona Imana ivuga ngo nzobita mu kiyaga kitwa kwibagirwa Imana ikaguha pureté nshasha nico gituma Imana itavuga virginité ivuga ngo heureux celles qui ont le cœur pur hari abakobwa bari vierge muga amanyanga bagira bafatana amadushi n'abakope babo babakora n'importe tout babakora mu mabere nkababwira nshaka mu bonsa ahubwo muzobacutsa hageze abo niba bigusumba n'uwavorse inshuro zitatu muga amaze kwihana kamenya Imana yahindukiye kujya kwa Paul de Tarse
rero abari vierge mubigumane, abatari vierge muri beza kuko mwambitswe virginité du cœur. Ntibashobora kwishura bose kuko twoca tuba detector. Remwe ntimwishyure mugabo mwumve ngo icihutirwa uko ibifise ni bon, utabifise naho n'amahoro, urafise virginité du cœur, urafise la pureté du cœur et du corps, ni bon. Nabanje kumusarusha tukimuvuga ati nivyo, kugira ntutahe ngo uvuge ngo naramaze kuryamana n'amahungu n'umuhungu ngo sinzoshobora ngo kubaka. Uraza abagore bagize mariage bari vierge mugabo ingo vyanse, n'abandi bari baravutse nka kabiri gatatu bataramenya Imana bahindukirira Imana ngo icumu nabiba nico yimbura kandi bubatse neza. Bakobwa rero muri hano byashitse mukabikora, tubarabaremesheje tension ntiziduge, Imana irabakunda. Yari nk'abacagira ngo ntubigire ko shinda kudetecta mugani kugira mwumve murene kuri aba mama benshi baraza bakabwira abakobwa ngo uramaze kuryamana n'umuhungu bivyawe vyaraheze. Oya, kandi uri cyaremye gisha ivyawe vyaheze gute? Mugana we ntucubandanya ngo vere yavuze ngo nukuru udapfa turaguhamba ku mpanda ni haruzura, n'imvutano twambara tugiye guhamba zirabamwe. Muravyumva? Muravyumva? Bavuge gute kandi vya mama rero yarugurutse ngo ndugurutse nimwigurure. Mugana ntucugenda gusubira n'umunsi ngo ucusubira wiyeze ngo ko babivuze, kubera abaheburayo 9:27 havuga ngo iyo umuntu akora ibintu inyuma y'urupfu ntagakiza, kandi iyo umuntu akora ibintu abizi mucumura nibigira nkana ncumura mbizi ivyo ça ne s'applique pas. Rero wamaze gutahura uriwe, ko wamaze gutahura uriwe, uri kukora iki? Quelle est ta mission sur terre? Kugira umuntu atahura uwariwe yamaze kubitahura, ladi yavuga nkavuga none agira acavuga vyose amaverse iteme muce muvyandika ivuga ngo qui suis-je na quelle est ma mission sur terre. iri muri verse imwe birafatanye. Yari 1 Pierre Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo w'9 havuga gute ngo ariko mweho wumviritse tuko tuvuga qui suis-je hamwe na quelle est ma mission. 1 Pierre Petero wa mbere kabiri 9 ngo ariko mweho, ariko weho umve uri hanga gera, uri umwubahwa, uri peuple, uri umuherezi, uri umuki. Umva Imana ikwira kubwira icuri basi yagufashije kukubwira icuri, hama ico Imana yakubwiye kuri ikivuga ngo kugira ukwiza ishimwe giyaguhamagaye. Niumva ko ari iyo au fait iyo ni résumé. Qui suis-je? Ndinde. 1 Pierre 2:9 A ihanga peuple élu, race, nation sainte, umuherezi. Imana irakubwiye icuri, hama kuri iyo verse 9 nyene B kugira mission ukwiza ishimwe giyaguhamagaye. Shenguruke turashikanye dushimye ucuvuga ati kandi birakwiye kwe tuje muri ya makesi ariko reka tubidevelope. Le mot mission selon la Bible, de manière générale, une mission est un ensemble de tâches données à une personne ou une entité afin d'atteindre un ou plusieurs objectifs. La mission décrit la raison d'être, le but principal de l'existence d'une entreprise ou bien d'une personne. Aha rero ijambo mission selon la Bible, confère la Bible, ça désignait akarere mukandike. Selon la Bible, le mot mission harimo amamo clé ane tuzano kugenderako. Selon la Bible, le mot mission désignait, indica 2 points. Selon la Bible, le mot mission désignait 2 points. Tiré en beremusi. Le mot mission selon la Bible désignait, tiré en beremusi, point 1, les tâches confiées. Les tâches confiées. Ibikogwa bakuzeza. Les tâches confiées. Les tâches confiées. Deuxième point, change tiré indi musi. On veut chamber ni les tâches change charges. Les tâches confiées, change les charges confiées. Deuxième tiré, un envoi. Envoi. E-N-V-O-I. Envoi. Envoyer. Un envoi. Kurungi quoi? Kurungi quoi? Tiré ya gatatu. Quitter à l'infinitif, le verbe quitter.
to leave, quitter, kugenda, quitter. Point ya kane, aller, kugenda, quitter. Ndavuye muri guérison ndatashe. Umva, niyo nkumvuze ngo ndavuye, je quitte guérison ngaha. Ngiye muri nko muri repetition mibinivamo. Je quitte guérison. Asi nca nkita ngo ngume ndi kuri portail. Muye kuri portail ya guérison ntibisigura ko je quitte, ntegezwa gukita ngaha. Tukaca tugira aller kuri minivamo kwa tugiye nko mu kindi gikorane. Quitter et aller. Ivyo bine mwavyanditse. Décharge confiée ica kabiri, un envoi ica gatatu quitter ica kane aller. Turagenda tudevelopa. Les charges confiées bisigura iki? Ibikorwa uhawe vyo kuja gukora. Hama un envoi, umva baguhaye ibikorwa ati naho ubwira umwana ati genda untegurire mu cumba. Uramuhaye ko genda utegure mu cumba. Shatse akantu gatonya. Bisigura ko ngize iki ndanamurungitse. J'envoie umwana wanje mu cumba. Ndacari muri traduction littérale. Hama quitter kuva, hama aller. Quitter aller nivyo bigoye. Imana ko yaraduhaye amashaje ati Vera wujije kwigisha abakobwa ukwabo, abahungu ukwabo, abamama, amakouple ari fiancé cabubatse, iba yabimpaye nyene kandi kacibwira ngo je t'envoie. Nkamenya ko indungitse mugabo quitter kugira wemere. Quitter et aller tubona ko bigoye. Fata hajya wanditse quitter aller ucugira gutya accolade, ugire gutya quitter na aller, confère. Genèse itanguriro 12 umurongo wa mbere. Tuko turiga niyo mpamvu kwandika biba bikenewe yo. Quitter et aller, accolade itanguriro 12 umurongo wa mbere. Haravuga gute? 12:1. Mwumvirize ngene Imana yabwiye Aburahamu. Quitter, aller. Mwumvirize ibi bintu. Mpore mutorere. Ihamagagwa rya Aburahamu, yarakishitwa Aburahamu, Imana itaramu. Kandi Imana yamuhinduye ava muri Aburahamu aja muri Aburahamu parce qu'il a obéi. Quitter, aller biri muri verset 1 gusa. Ihamagagwa rya Aburahamu murongo wa mbere, uhora habarira Aburahamu ati va mu gihugu, niumva va, quitter, leave, quitter. Mwumviza ahantu yamugiye ngo ikite. Imana ni yakubwira ngo kita. Nizo kubwira ngo ukite ahantu atari zone de confort. Ibintu by'Imana biranajyana. Ngo va mu gihugu cyanyu, mu bwoko bwanyu, no mu nzu ya so. Imana ikubwiye ngo reka, Imana ikubwiye ngo reka kwambara ibi nibi ugasanga ni style utarukunda. Uvuga ngo yemye ngo yahashashe. Imana iguma ikubwira ibintu heba. Kandi heyo Mungu akijijwe ko arakoresha mu ishengero biba yabaye wari umenga biroroshe gukituye. Mugabo mu diaspora. Imana ikanabwira ngo ntakijijwe neza ko musengera yuzura umwuka wera, ubwawe ntuwuzuye umwuka wera, azokuzura gute umwuka wera nawe atawuzuye. Imana kenshi tugira gukita, guheba ibintu byari biryoshe. Umve yamubwiye ngo va mu gihugu cyanyu, mu bwoko bwanyu, nivyahereraho. Même quitte la maison de ton père. We Imana ntucuza ngo radi ngo ngo muvugishwa arabivuze, ngo aravuze tuve mu gihugu ngo tugende hanze. Harusha ngo numuvugishwa. Oya ahanayica mpindura ndababwira iryo muri Zaburi rivuga ngo wizigira uhoraho urindirire mu gihugu, urindirira hibujumbura. Aha munyakabiga. Guma mu gihugu. Siko muri Zaburi havuga. Mugari sibiga byo kuja hanze. Mugari Imana ikubwira ngo va. Ahari bavuze ngo va mu gihugu iwanyu, mu bwoko bwanyu, mu nzu ya so, babashitse kukwereka ngene Imana kandi ibintu byari bifatanye n'umuhamagaro wa Aburahamu. Yitwa Aburahamu kandi iyatumvira ntiyari guhinduka ngo abe sekuruza w'amahanga. Kandi Imana yacu n'umurongozi mwiza, ntikubwira gusa ngo kiti, irakubwira nahuje. Ngo Yehova nisi bendera ryanje. Uje, rabaye amaverbe abiri. Va, uje. Quitte, quitter, aller. Tuko twiga quelle est ma mission sur terre? Si ushaka kumenya. Arashaka kuza ngo yango biguye habi rero ngo nitubimenye gusa. En fait problème dufise kunajya amapoint ane nababwiye, mushaka Imana ikubwira ico yaguhamagari. Nkoresha ico wampamagariye, ako kankoresha kaje na teme quelle est ma mission sur terre.
mugabo imbere kurimba nkoresha hakwiye kuca haza ko bavuze mpindura karimo mpindura uwo wampamagariye kuguhindura guhamagariye nikisubije. Rero abantu benshi bashaka nkoresha batameye sans être imana haravuga ngo imana irakaranga kandi ngo yikwanikiye ukiyanura hatari bwagere uzuraba impuzu wayimesha iri propre isa neza. Rega ifuko twigira mu ma exemple ari pratique ukacuyanura ukayigorora itari bwumi uzi ko ipasi imirabagu hani gihincinuka. Rero imana ikwanikiye ntiwiyanure rindira wume kandi shobora ko natiyone nakumesha mbwa hasigaye akambere kisubira imese. Twe tuko twihutira ry'ama verbe abiri ya mbere agama point ya mbere abiri. Wowe ushaka imana ikubwira ivyo yakuremeye gukora ikurungike mugabo ntushaka guhaguruka. Mbega urazi iyi kite biraremereye biranabishe. C'est désagréable à entendre. Haracari umwe ndacunga c'est désagréable gukita birabishe. Bavuga ngo un appel à la mission. Ta mission doit être définie par l'appel de Dieu sur ta vie. Akakano mukandiki. Ta mission, nidufise ma mission amwe. Ta mission doit être définie par l'appel de Dieu sur ta vie. Ngo ibikogwa wagenewe gukorera Imana bibwirizwa kuba defini bishingwa ubimenyeshwa bikwiye kuba bimatanye n'umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Ta mission doit être définie par l'appel de Dieu sur ta vie. Ibikogwa ukorera Imana wagenewe bifatanye bishingiye ku muhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Iyi rero umuhamagaro w'Imana ni iyi Genese itangwe 12 ihamagarwa rya Aburahamu. Umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe ugizwe n'amavuga abiri kuva turi muri ubugingo gushika dusaze dupfe. Kite ale. Ntibisigura ngo nukuva ngaha muri intara nja mu yindi navyo birimwo. Aho gahakuri ni gukita ya kameremere vya bindi vyacu twaryamyeko. Ikacigutwara mu bindi. Aburahamu Imana imugiye ngo va kwa ahantu amenyereye ugende uje mu gihugu nzokwereka. Bisigura ngo Imana twama turirimba Adonai ngo Imana ikora ivyigomba. Kweki Aburahamu ataci yavuga ngo ya Imana ngo mbwiye ngo ugende uje mu gihugu nzokwereka ngo banze ukimbwira. Aba bantu barafise ukwizera. Yahagurutse atazi yagiye. Ntako nitwa izere vera novuga nti Imana basi reka dufata yibirira ati musengera ndayibaze iyo ngiye. Hako ntibasiguza Imana. Byake bitugora. Uje mu gihugu nzokwereka je me dis kandi rero muzobandeye musomeye ihamagarwa rya Aburahamu Genese 12 mubandanye 13-14. Uraswe Imana igendera mugira systematiquement. Nkuko Imana yambwira ati va mu Nyakabiga ugenda aho ndakubwira uja kunkorera. Nkaje muri groupe biblique y'intara nzokwereka. None Imana nza gufata sud canke ikambwira ati okay fata nord niyo umenyereye. Ati none Imana ngende ati wowe genda zinduka ugenda shitsi Bugarama ikacima agatiro gakikambwira ngo nari nshaka uce mu Bukeye. Inkakanguka ukacugenda mu Bukeye ugakora uhejeje ngo cuca n'ikiganda ucukata ucugenda mu Kayanza nuko Aburahamu muze gusoma igitanguro mu bande 12-13 Imana yazira mubwira hahandi hose bagashinga amabuye bakagira iki barumvira. Ariko twe turaba jeune tubanza tukavuga ngo ya Imana banzumbwire where do you send me, where are you sending me, undungitse. Ibi rero iyi myaka ya 16 majorité muri abakobwa murabigema abamama turi bake ibi biri mu marasa ashushe y'abakobwa. Ikintu cyose uvuga ngo none hehe nico yenda babwiye icambere kugira ukorera Imana utekanye utuje banzu reke kwidefinisa tout du mariage sivyo. Hari kuruna nkubona kubaza ati nigiki ugamije ninarongogwa niyo abakobwa bako biga ivyo guteka ngene nzotekera umugabo uzomutekera muri uhe mufuko ngene uzomukinjikira uzomutekera ngene zomu wike gusasa neza ngene nzosasira umugabo ibintu byose bituna o turi umugabo ninde yakubwiwe ivy'umugabo kuko muri mu bagabo ntituvyanse niyo mamareje ntituzoyataha nandi tuzoyaja mwejo na hirya yetwe amatwazi iririmbi namwe tuzobasohora vraiment mugabo umukobwa wa mbere aba disappointed aba desu
ingene nteka, ingene senga, ingene nokira ibikomere, ibintu byose ninaronka umugabo. Okay, basi vyoba bien nimba muzomara imyaka 40-50 none uciye upfa karakare nawe. Donc objectif zawe zizoba zihagaze. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga muri Hébreux 12 ngo dutumbereye Yesu wenyene w'inyanduruko y'ukwizera kwacu yagutanguye kandi azogusozera. Bisigura ngo umufiance ahari, hana abakobwa batemera kubaho bari single. Katuma ngo uri single, singleton yo muri ensemble mathématique 7e. Ngo uri single. Uri wenyene. Uzumva ngo nta muntu ufise, ariko je ndi umuntu. Ndi nk'ubuntu. Nta muntu muri kumwe. No mu bakizwa umukobwa kubajije ngo warishuwe, abari ibintu bijaye n'umuhungu. Antuka kenshi ivyo bica vyerekana ko mission yawe sur terre ubona umenga ni question yo kuzogira mariage gusa ngo Imana ikazoshima nkaba umumama mwiza. Imana ishatse iraguha abana kandi ishaka iratevye ikabaguha après 5 ans ou 10 ans canke ari Adonai ntinabaguhe kugira ukwereke ngo mission yacu ntihareye kuri université niga n'akazi nzokora n'umugabo n'abana. Niyo mpamvu hirya y'abana tuba twavyeyi mu nda iduha n'abandi kandi bakatubera b'inkoramutima. Rero mwabakobwa umaze kumenya uburiwe wabivuze ngo ihanga rivamwe abantu benshi. Uko ubibonera gusa mu mugabo umwe n'abana babiri uzovyara cyaye 10. Hari abandi Imana izoguha les enfants de cœur, abana b'umutima. Nimba wizi ivyo gushona wundi akiga ivya banki wundi vy'ubuganga mwese muri unique spécial. Imana yashatse kugira wowe umu docteur abantu ukura bavura vyase gose umve mpemwe nakubwira ngo mwihanishe n'ingoga gira gende kuko udashobora kuvuga ngo agira apfe wowe ukamwegera ukamufasha kwatura ijuru ikavuga ngo at least yari upfa mugabo uramufashije ntagiye gehonome. Uwundi Imana ikamuha turi unique mutamya kuri special uzokuma wumva wishisha. Uwundi Imana ikamuha ivyo gushona ukagira ngo gushona ngo biracingo ngo biragayize ntibikengeretse kuko hari abuzoshonera ukura bashonera uri umumama cyangwa umukobwa haza umukobwa yitwara nabo mubwira ati sha hakwiye muzo naho ndiko ndayigushonera none mwatake ngo ningufu kamubwira ati uri w'igiciro umukobwa w'agaciro ntiyambara nkibi ati mbwira ivyo bintu Imana ikakikubwira ati ntunamurihisha ayo mahera ushonesherejeko tigenda kandi ntagende yihanye uwo munsi ntumurihishe akazogaruka ati n'umunsi ntunarihe kandi wari ukenera yisabuni akazi katakwinjiriza munyuma akavuga ngo usengera hakaza ukabona arihanye. Bisigura ngo mwijuru Bibiliya ivuga ngo ahantu mwijuru bagira umunsi mukuru iyo umunyavyaha umwe yihanye ntiyumva ko mwijuru habaye umunsi mukuru kubwa amperdu igarutse kubera vyaciye muri wewe aho wabona ngo mwishure vyakunani Imana ikikurinka muri kutu kwezi ngo imishahizo kirabiciye muri kutu abandi kwa muganga abandi mu kudandaza amatomati abandi mu kuba abapfakazi bazofasha abapfakazi. Niyo mpamvu kwa muganga hatari abavyaza gusa arabavyaza hari abakura amenyo hari abakoropa hari abagira neonatology bagira hari basi nabisuku kwa muganga barakenewe none hage mwokora batagize isuku umuntu wese afise akamaro. Mga problem niyo ndi nyene kiswije nturatahura ko uko nyene uri special ngo kite et aller aka kantu mukamenye Imana ikubwiye ngo kite ntikubwiye ngo kite Burundi caye Nyakabi gace ahuba niki kikubwira kitazijya ngeso kitabijya mukiza sesa ngumenye ngumurika hatabona byose hari ibintu Imana ndashobora gukoresha muri mission uri umukobwa w'amanyama wishura. Reka ngaha twese turatekereje reka mbere ku bagore nitwebwe nkugasanga urashitse muhira ukabaza abakozi uzi ko harenga isombe mwazitetse turi kwa kangaye n'umusimazi nk'umwaraye mutetse isombe uzi ko sasta zihari mvuye kwigisha ndiko mvugira Imana wabaza umukozi ko atasombe mbona twaziriye murakarya umuriro neraba mama babivuga kandi mu kuvuga ko arasenga senga rabasoto korosendekere yarabo abivuga nka alphabet mugabo ko aravuga ngo twaziriye ku mushushu murakarya umuriro nimba ndabareka mu gibi nibi kujya uwomboneye uvuga ngo ni wowe ndavuye kwigisha muri gereza mbere kwa mama kora mwebwe abakobwa muzoba mama beza gute mutari abakobwa beza ko gashobora kubahuka akabwira umubone cyangwa umukozi ngo mesera ugatangana na suti yawe wowe ibintu biratonze neza wewe kutayimeshe kutakuyisahani nese wowe uhejeje kujya none kutamugaye ntuwo kuri yo sahani nawe ndega nivyo nyene
erega mission murindiriye ntibi vyabaye Eric Rutabara na ba bishop twese ndushobora kuzoba aba prophet n'aba apotre je nimba nahamagaye mu vy'abakobwa n'aba jeune nibinyene na uri umuvuga butumwa abandi n'abaganga abandi badandaza mu isoko abandi muri maquillage umuntu wese afise champ de travail terrain Imana yamuhamagariyemo mugabo uzo umukobwa gute ukora abadodoye umukozi akugururira ngo uri kimuga canke uko bikura kwa mavuta birashika umuntu ukadodora ntibakumve mwabakobwa mufise amanyama mu kwishura bijanye na mission niyo twese tugira outreach nkuko Carmel bikora no mission ya mbere Imana yaturungitsemo kubera ko Imana yavuze ngo muhere i Yerusalemu Yudaya Samaria kugeza kumera y'isi ya centre de gravité twize mi physique kwe kitahereye ngo muhere kumpera y'isi muce muza i Samaria Yudaya na haturi ni hajya muhiruri Sikushana kufisa amahera utumye umukozi kivuguto ukacumwa amahera gucyanye ukuraba kuri statut ivyo bintu nibiki tubwizanye ukuri je en principe sinkara kwanda umuherereze muga no gukarandakara muga nkarira batoyi banje nkarira bene data mu mwami ngo umuntu wese abwizanye kwina mugenzi muri iyi zyo mushitse muhira ukashikushika wumvirize ukacushika ndikomvuga ibintu nanje mwana exercice ndabeshega mwana ngujya mubaze nituvuye muhira duhejeje koga hari umukozi aza kudukoropera duhejeje koga nabikubwira kandi chambre yanje douche birafatanye urahazi antuka ni hamwe mperuka mu bitaro ngene ngora malaria bankorope ninda sasira si jewe mirani hari abakozi batatu nije nahajyamye singwaye kubera ikibansasira ngo yaye amanyama n'ubwiboneka tubivuge biri mu bakobwa naba bakijijwe kwe kutakorofye ngaha ninde yahogeye erega uri kuri mission aho ni Yerusalemu aho muhira uri umukobwa waza kuzo mu mama mwiza mu rugo utabaye umukobwa mwiza uhejeje koga c'est juste 3 minutes kumutsa biroroshe umugongo bataragusezariza utaragira ibise ndacitse umugongo kera abavyi bacha bakubwira ngo ndaguteza uburundi abakobwa ni muri kamanyama ndikubwishime iyi mpuzu kutoyigorora ucerewe birumvikana mugabo ayigorore kwera juste ukura komanta ku statut y'abantu rega mission niyo kandi abamama n'abakobwa Imana yatugiriye neza cyo tuma yaduhaye kuba abantu bavyara apa kuvyara ngaha gusa no mu mutima turavyara nimbura umukobwa w'ikinebwe ubu navuze nti mission tuvuga muze ngo twese babavuga butumwa turirimba ama concert Imana yashize ku mutima iki kintu cyo gukita zone de confort